Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 Rusama umwaka w'ibihumbi 2021 niho hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe guhanahana amakuru n'amashirahamwe yo gutanga amakuru. Mwijambo ryiwe ryo kugurura ibi birori umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru Marie Chantal Nijimbere akaba yamenyesheje ko uyu munsi mpuzamakungu wama uhimbazwa kuwa 17 Rusama uko umwaka utashe. Yamenyesheje ko uyu munsi ushitse abanje guca ku bigo bisanzwe bitanga umuhora wa internet nka Spidernet, BBS, Lumitere n'izindi. Ibirori kandi vyari vyatewe iteka na nyenicubahiro icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Uyu nawe akaba yashimiye cyane bimwe vy'imva mutima ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru kubikorwa ubu bushikiranganje buriko burakora na cyane cyane mu guhimiriza amashirahamwe n'abakoresha iyi mihora kugira iki gisata gishobore gutera imbere. Yashimiye kandi nyakubahwa arongoye igisagara ca Bujumbura Commissaire de la Police Jimmy Hatungimana kuba intara arongoye ariyo iza imbere kubijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Ngo nubwo biruko intambamyi iracari ndende kubijanye no gukoresha ubu buhinga. Icegera c'umukuru w'igihugu agahamagarira amashirahamwe n'abasanzwe bakoresha iki gisata gushiramo inguvu kugira ngo gishobore gutera imbere. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru yavuze ibitari bike mu vyo bamaze gushikako, aho aravuga nko kugwiza inyubakwa zikoresha iki gisata, gushinga iminara mu ntara zose kugira zishobore koroherezwa mu gukoresha iki gisata, gushikana insinga za internet mu ntara zose biciye mu gisata BBS. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru aravuga ko nubwo biruko intambamyi ngo zitabuze muri iki gisata. Kurikirana umushikiranganje wo kumenyesha amakuru. Aho twagendera mu mashirahamwe baratweretse byinshi bafasha mu iterambere ry'igihugu, ahantu uvuga haba mu by'ubutunzi bw'igihugu. Ayo mashirahamwe arasahiriza mu by'ubutunzi bw'igihugu kuko kugira ishirahamwe rijeho rikore hari amategeko gisunga, akaba ari amategeko y'igihugu bivuga yuko hariho ico novuga amatagisi n'amakori yinjira kugayo mashirahamwe. Kabiri nuko mu mashirahamwe yose twagendeye nta na hamwe twasanze badafise urwaruka bakoresha canke abakozi bari bisigura yuko kuba ayo mashirahamwe yo gutumanako nayo guhanahana amakuru y'ingangurukana bumenyi biragaragaza neza yuko bafasha kugira ngo dushobore kugabanya ubushomeri bwugarije igihugu. Rero novuga yuko hejuru y'ivyo hariho n'ibindi bafasha, haba gufasha abantu babikora, haba gufasha mu bihe biba bikenewe ico novuga amasponsor. Ikindi naco nuko novuga yuko barafasha mu gusahiriza mu kaririza ubumenyi abanyeshuri bavuye ku ishure baba bakeneye kwimenyereza. Akazi ka misi yose ntiyabura intambamyi, mbega nta ntambamyi bababwiye bafise ibintu bibagora bituma badashobora gutera imbere gose bivuye nko mu gihugu cacu canke bivuye no hanze? Intambamyi ntizibura muri ico gisata. Intambamyi ya mbere twashoboye kubarirwa canke twiboneye kandi twari dusanzwe tuzi nuko intambamyi ya mbere nuko igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi ni igisata kigenda kinyaruka gihinduka. Rero nkavuga ni iyo umuntu amaze kumenya hari niyaja ngo n'ubushobozi bwakomeye, ubushobozi bugira gatatu novuga nuko igihugu cacu c'u Burundi ari igihugu kigizwe n'urwaruka rwinshi. Urwaruka nabwo nibwo bukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi, urwaruka nibwo ruzozana n'akanovera mu by'ubuhinga ngurukana bumenyi. Kandi aho umugwaruka iciza n'uno munsi bose barazi gusoma no kwandika. Ubwo n'ubushobozi rero bukomeye ku iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi. Hanyuma ikindi naco novuga c'ubushobozi nuko igihugu c'u Burundi si igihugu ciyugaye, ni igihugu kiri mu yandi mashirahamwe, yaba amashirahamwe yo mu karere. Bivuga yuko guhanahana ivyiyumviro canke guhanahana imihora ari ikintu coroshe kuko nitwiyugaranye turi mu yandi mashirahamwe.
abarongoye amashirahamwe bashikirije byinshi mu byo bashaka kuganira na leta mu byo bifuza ko leta yobakorera nk'abadandaza. Icambere bavuze nuko bogabanirizwa amatagisi mugabo ibyo gutunganya ubutunzi bw'igihugu nta mpunzi nta kamwana wa mama bijamo ni integuro izigaja ngaho ikigwa kugira ngo ishobore gushikirizwa imaze kwigwa neza.